Iyo programme rihagaze ku madokima 8 zijanye n'intambwe 8 gukorera ku muco mu bijanye no gutunganya amafaranga ya leta biba bigaragaye. Bwa mbere hari ico bita rapport préalable au budget, ni kuvuga yuko hategeza kuba raporo y'intangamarara kugira abantu baronke ingene bayiharira ku bijanye n'imigambi. Kugira kabiri hagaca haza projet de budget de l'exécutif, ni rya budget ija mu nama shekiranganje, haca haza budget approuvé, igitabo ca budget inama nshingamateka yahaririye ko cemejwe n'abandi bashobora kuba kumere baterereye. Haca haza ico bita budget citoyen, nuvuga budget yanditswe mu buryo bworoshe kugira n'umunyagihugu muto ashobore kuyitahura. Hagaca haza amaraporo azarasohoka ku mezi atatu hagati y'umwaka ingene amahera ariko arakoreshwa. Kugira gatandatu haca haza nk'igisubirwamwo inyuma y'amezi atandatu, revision budgetaire. Byose ni bitagikorwa kugira ibiraporo iheza umwaka ikorwa mu bushikiranganje nyene vyagenze. Ubwo 8 hagaca haza raporo d'audit, ni raporo y'isuzuma ikorwa n'abandi za Cour des comptes n'abandi batari muri ministeri kugira barabe neza nyene vyagenze. Ubwo rero turabona nk'iyo raporo préalable bije mu bisanzwe yari intangamarara yabwiza kuba yabonetse mu ntango wa gatatu. Izi raporo préalable bije yagiye gukura ibintu vyibonekeza mu bihugu usanga abashikiranganje bega vya leta ama ministeri umengo n'abantu bagiye gusaba mwame ati twe dukeneye bidugaca genda kiherera nabiwe wewe muri environnement ntitukurengeje aya wewe ntitukurengeje aya none vyafatiye kuki ndenda byo kunyuruza ugasanga biko bifatiraho. Kandi niyo iyo mu namashiranganje yategeza kuba nk'ubu ibayerekanye kuva mu kwezi kwa kane tiko turayisoma abanyamakuru abashinga amateka bakaba aritegura ibyo bazobaza bakaraba. Murabona ibyo amatransport ngene biturembeje azodukorera iki wa transport amabara azotugira munaya n'igiki gishasha agira tugirire ibi bitoro mbese rock strategique bazoyutubakira uyu mwaka dusigurire igituma ibi ari byo bibaye byinshi gusuma.